navuze yuko ngira ndabahe kwanza video ya y'indirimbo yitwa King. Ni nayo ndirimbo novuga ko bararekama nari mu Rwanda yuko bifuza ko twokorana interview kubera iyo ndirimbo nyene yitwa King. Okay. Hanyuma nyuma yaho rero niho tuzoca tugomorora ibikorwa vyacu nyezina ndetse ndabereke n'ibintu vyanje vyose kuko hari ivyo ntarabereka. What's up, ladies and gentlemen, bakunzi ba Azwan TV turamukije rwose aho muherereye. Ego nibaza ko muguwe neza cyane kuri micro kumwe na Ox behind the camera and Kuja. Bwana hapa tuko na Fabi Love, the Camirigado, the king wa rap hapa Burundi. Bwana karibu sana mu kiganiro vyacu ni Azwan TV kunakurikirana. Uje kuri YouTube gwe subscribe, share na like, udondoshe comment yako. Bwana Facebook unatukuta pale ni Azwan TV. Karibu sana katika hii emission yetu ni Fabi Love, tuko pamoja naye hapa. Bwana Camirigado, karibu sana. Urakoze cyane. Bwana Camirigado wanasema kwamba ni rapper king hapa. Bwana unasema ubivuga ko ikuvuze ngo uri king hano, ubivuga ko iki? Je nibaze ko barabivuga. Ariko nibaze ko kugira ngo babivuge nuko baba babona critère zavyo. So rero critère zavyo cyambe na mbere umwami n'umuntu novuga yuko abafise knowledge novuga ubumenyi muri ivyo bintu hanyuma komsa gashobora kurongora nabandi akagira iyo capacity yo kurongora abandi. Kiri naco umwami ategerezwa kuba adashobora kubigihemu kuko no mukurahira no mukuru w'igihugu mukurahira arahira yuko atazigera ahemukira igihugu. Nanje rero narahiye ko ntazigera mpemukira hip hop. So rero mu cyo gihe umaze kuyihemukira muri candidature y'ubwami n'uburimo. So harimo vyinshi kuba navuze kucereke capacité kwigisha urundi gwaruka ndamaze kubikora ariko kandi hakabaho no kuba wiyemera ku giti ci wavuga ati antuka ndafise ntuze yo kushobora kurongora abandi. Rero ivyo rero nibaze ko bikwije ntaco buzutashobora kwitwa umwami ariko ndamutse n'abakunzi ba Azwan TV nabwiye yuko ni Fabi Love the Keshan boy FABELOVE gangster master na yandimesha. Ego ni Fabi Love turi kumwe ariko hari muri umugenzi wawe muretse kumva ariko avuga ngo harabita abami ariko hano ujya nta mwami wa rap hari. No muri umugenzi wawe ariko sinzi ko akano warakabonye wowe wabivuze ko ikiyumvise muri umugenzi wawe ko avuga ko ata mwami wa rap kandi no murapa nkawe. Uwo wabivuze ko iki sinzi ko akano warakabonye. Ntavyo nabonye ariko gusa ndazi ko bivugwa. Yego. Bon muri ico gihe deja we ubwiwe ntaba yiyemera kuko ahubwo fuma wumva umuntu avuga ati ahubwo ni jewe ndumwami urenze uvuga ko atawuhari seke nawe ubwawe ntuyemera. Rero reka abandi babibe hanyuma wowe nawe nimba ubona yuko atavyoshobora rekira abandi. So kwitwa umwami nta mafaranga uhembwa, kwitwa umwami nta kintu kiza kuza gutuma woca wunguka ubutunzi ngo kubera witwa umwami ariko mugabo kuri kuravugwa kubera ko nibaza yuko umwami wa hip hop nibaza yuko tuvuze umwami wa hip hop cyo turaba umurapere eske yoshora kwicara hajya hanyuma agateroriza abandi rero nimba hariho n'urundi rupeti yari urundi rudogo gushobora kuduteroriza kuko n'ugwami ni umwami mu ruhande rw'iwiwe umwe wese yumva ko ari umwami mu ruhande rw'iwiwe ariko noneho bamwe n'ibindi mu bivugo harabafana kuvuga ngo Fabi Love muri misi araducere cyangwa se aratunyoteje eske ni umwami gute ko tubona umenga ibikorwa biriko bimara igihe kirekire atavyo biri gute abandi bakavuga ngo ntabwo arenga kanyaro ntabwo asohoka gute uwo mwami benshi bakabivuga muri iyo critère eske ubivuga ko iki kubavuga ko banyoteje cyane abandi kabiri ubivuga ko iki kubavuga ko udasohoka igihugu wo ubivuga ko iki ko bafise impamvu bavuze ngo ntasohoka igihugu kumbera bafise ibyo ariko barafatira ko uwo bivuga ko iki kubavuga nkuko navuga yuko icambeye kunyoteza ibikorwa hari ikintu kenshi bakunda kuvuga ati ifo kugira ngo ushobore gusimba neza ifo kubanza kwitaza sivyo inyuma yego rero jewe ibikorwa vyanje ngiye gukora muri period igiye gukurikira ntabwo bizoba bisa n'ibindi bikorwa nahora nkora n'indi myaka yose no banarabayeho. Rero nico gituma twafashe umwanya ukwiye kugira ngo tube turatunganya ivyo bikorwa vyacu. Rero nibaze yuko umuntu wese azobona
igikorwa cya mbere ntangoye kugisohora vraiment azoce yicara yiruhutsa avuga ati Fabilove ure turamuronse ubu rero abaraperi ego abaraperi batariko barakora ubu bavuga yuko bariko bariveteza abo nyene kuko je umwanya wabo natangwa gusohora indirimbo ziwanje nibaza yuko azoba ari no stop ni no stop kuko sisi indirimbo zirenga 30 zibitse vraiment n'ama video soon tatangwa ndabahe video ya mbere y'indirimbo yitwa King the King hariho n'ama collabo nakoze bon kuri ico rero novuga yuko ntibarirengo bahugore neza ko ibikorwa birahari so kucereke naho kuvuga ngo kutarenga kanyaru naho ego novuga yuko Sabier igeze gutanga ikiganiro aragira live wenye n'ubwiwe aravuga ati hari abantu birirwa barafata indege bagenda bahagenda gukora ibikorwa hariya mugabo je ndashora kuba international ndinga mu gihugu sivyo aho yabivuga kubera iki ni strategy ziratandukanye urashaka kugenda hariya jewe sinje mugabo nkagutanga gushikayo none ino munsi mu Rwanda ugiye bakakubaza ati none Fabilove kunuku eske none no banashitseyo gute ko ubu vuba iradio yari mu Rwanda ko barandondera kugira ngo dukorane ikiganiro witwa Yusuf yari karandashasha none ivyo vyose bondondera ntashikayo erega uku natwe dukurikira ibindi bihugu tukamenya ati muri Tanzania aba tukamenya ati mu Rwanda tibanaba nabo niko batumenya baragerageza kuza gukurikirana ibikorwa vy'iwacu rero twe natwe rero strategy ziratandukanye turafise ukuntu dupushinga ibikorwa vy'iwacu hanyuma tukazogendayo twitwa abastar bana yuko ugenda mu gihugu kamenga ufashwe nk'umuntu mu upcoming ku buryo ushobora gushika ugasanga nta nishugwe bakuzane uramaze kubona ko abarimvyi benshi basohoka igihugu mugabo ugasanga vraiment ntibakigwa no kumantuze ama airport so rero ivyo ntabwo biba bisa neza cyane ifoko kujya abandi baza bakaza nk'abastar natwe tugendeyo nk'abastar rero ico nico dushaka kuviza rero nibaza ko ibikorwa vyacu turabikora bigashikayo mugabo ama strategy bazoyabona kuko nimba strategy yo bibaza yuko ari gufata indege bakatubona twifotoza hariya no bazobibona umunsi umwe okay bitege iki ko turi mu kwezi tugikorera mu kwezi kw'icumi bitege iki abakunzi bawe bitege iki ko umwaka ugiye kurangira izo ndirimbo bazitegege yari cyangwa se indirimbo nshasha bayitegege ko uko umwaka ugiye kurangira tugiye kwinjira mu mwaka wa 2023 uwo babwirika abakunzi ba mu kurangiza umwaka mu kurangiza umwaka navuze yuko ngira ndabahe kwanza video ya y'indirimbo yitwa King ni nayo ndirimbo novuga ko bararekama hariya mu Rwanda yuko bifuza ko twokorana interview kubera iyo ndirimbo nyene yitwa King hanyuma nyuma yaho rero niho tuzoca tugomorora ibikorwa vyacu nyezina ndetse ndabereke n'ibintu vyanje vyose kuko hari ivyo ntarabereka ego reka duse n'abako basozera nagomba ndakwaze kano kantu ko kajanye no muzika atari mu kazi kawe bwite ko muririmbye mugenzi wawe ari muri Afrima yabaye nominated muri Afrima biriko bivuga benshi cyane bivugisha benshi cyane bamwe bavuga ibigiye bitandukanye nkawo nka Fabilove n'umugenzi wawe muririmbye mugenzi wa Sabi muvuka hamwe wavyakiriye gute kabiri bamwe bari baza eske ko bamwe bariko baragerageza gutumira abantu kumutora ariko Fabilove akaba atakajamba akavuga ko wewe bivuga ko iki nk'ivyo je nibaza ko nabaye mu baririmbyi babiri ba mbere bamupostinze ego naratumiriye abandi baririmbyi kumutora vraiment ariko bo baririmbyi babiri ba mbere bo bavuga ko umenga nta nguvu warapostinze bisanzwe ariko umenga nta nguvu sinzi ko babishira mu ruhande guko umenga nguvu ya gute nguvu za gute gamani ntumiriye abafane banje nkashira ku rubuga rw'iwanje nemera avuga ati ni mutore umuririmbyi Sabi ivy'ibindi navyo tuvyikawushe turabe hirya ntibituraba ego narabivuze kubavuze ko yo batari muri Afrima abantu batorewe ubavuga ko benshi abafana benshi byarababaje kubona abaririmbyi bagenzi we bahagarara bakavuga ngo ntibamutore eske wowe wavyakiriye gute nkawo umuririmbyi mugenzi wowe bivuga ko iki kuba bagize iyo myifato je nibaza ko nta muririmbyi numwe atabakwiriye kwanza gushima iyo umuririmbyi mugenzi we yateye intambwe canke iyo yashoboye kwizegwa ahantu hanaka so rero irinzi ubona wewe biguteye amakengo ukabona yuko ivyo bintu ashobora kuba yarabeshe nibaza ko akona akazi k'aba journaliste nibo bajejwe gutangaza ati yamara bino bintu bakaja kwibariza na wa muntu uze wa muririmbyi nandi ubivuze wo nk'umuntu uze nk'umu artiste biboneka nabi je novuga yuko abo barabivuze nibaza yuko
ntivyari ntikarakazi kiwabo karakazi kibimenyesha amakuru nivyo vyari kugira ico bibivuzeko hanyuma ikindi naco nimba yoba yaratubeshe ikaturindire sawa kandi gutora ntaco kigutwaye wowe kugenda ugatora eske bikwaka ama miliyoni angahe bikwaka ubuzima bwawe bigutwara iki genda utore hanyuma ugire kandi dayere hatora ubushaka nimba wowe rero ubona kutomutora nimba ubona ko ari ubeshi vyikawushe ariko ureka abandi nimba bahenzwe bariki kuko nta butunzi bibanyaga ego nibaze ko tuje muri kigwa cari hano urabonye urukino rwa ruhuza abakinyi abaririmbyi mbese n'abari muri entertainment muri rusangi n'abameti wowe wabonye gute urukino ko mbere tuje gusozera ikiganiro benshi bibaje ati Fabio ko yaje yambaye gutya ari umuririmbyi kubiye ko atakinye muri rusangi tuvuge mu vy'urukino muri rusangi wowe wivuga kwiki Bon, jewe icyame na mbere sinagize entraînement. Kine naco je nta football nzi. Ndabizi. Football yani kuri micro. Yeah, kuko jewe narigeze urabona mukira ba petit toy. Donc murakina udukino twose. Yeah. So je narigeze gukina football ariko baca banshira mu ipoto hariya. Mugabo haje ujya mu nimero 9 aje kuntsinda naca mbanza nkiruka kuko cyo kino naragitinya sana atinyi baro vraiment so rero kugivyo rero je nta mpano yantuze ya football mfise ego eka tusazere no kumbure akajambo mvuge kwanza urukino ngene ego je no vuga yuko urukino ko narubonye ahubwo ntavyo naniteze yuko abartiste bakina kujya abaririmbyi ntavyo naniteze mu kubwa bagerageje ahubwo barabizi no kugerageza barabizi ego barabizi niteze yuko insinzi bategezwa kwitahana tujasozera akajambo kanyuma wovuga kubw'umuziki w'u Burundi cyangwa se kubafana bawe dusozera abafana ba Azon TV basanga gukurikirana ndabwiye ko ndabakunda cyane Fabio Love the Christian Boy ni wa murapere wanya atazigera bahemukira kandi mubandanye mu musengera kugira ngo imigambi yiwe vyose bize bikoreke nkuko bitunganije kuko ivyo ndabategurira ni vyinshi cyane amubona ndi muri calme ariko nibaza yuko vuba murabona Fabio Love wariwe vyakwere kuko hariho kuva muri 2012 ndiko ndakora ariko Fabio Love hari ahantu nagumye gusa ndiko ndababesha novuga yuko abarapere bagenzanje ahubwo babaye abantu novuga badaciye ubwenge cyane kuko nabapayura umutwe mfise aka video kabwe napayura umutwe atana video mfise kabasa niyo ndanakora wanashima ariko ebana ugasanga ko baragira sana ariko pour moment vraiment novuga yuko nabakinyaga piège pour moment rero nzoza rero ndi Fabio Love wanyaho bwana yo bakunzi ba Azon TV turangije ngata kumena Fabio Love the gangster the guest rapper uwo basanzwe bita the king ushaka kuvyemera cyane uvyemera ko we aravuga ko ari king muri rapper cyangwa se abafarizi barateza cyane utavyemera nawe azoza hanyuma avuga ati ndifuza ikiganiro cyaje na Fabio Love ico naracyemeye kubera ko hariho benshi bamaze kubibona bamaze kudutumira ku maradiyo atandukanye bamwe bagasiba rero muri ico gihe nibaza yuko ubwami suguhanganwa ahubwo ubwami ni kwiyumvira iyo muri ko muraje cyane mu kugwanira agateka k'ico gisata murimwo so rero je kubganje novuga yuko kuba ndirimba kujya mubona kujya ndapa kose mubona bamwe bakambira ngo Fabio Love nguririmba ibintu ngo tutumva abana ngo ni beef ngo amama beef kwanza kurapa kujya kuntu umuntu anyarutsa ariko murandapa kandi ngena na porepore rero bisigura iki bisigura yuko style zose ndazizi kandi nta murapere kwisi nzima mu barapere 10 bashigwa kuri classement ntushobora kuba umurapere akomeye muri bajya barapere 10 utazi style zo kunyarutsa kibaho muze mushake mugende mu birabe na calligraphy Jones wonga muri East Africa kugira ngo yitwe igihangange nuko arapa ziga rap kugira ngo Sarkodi yitwe igihangange nuko arapa ziga rap rero ntibaze babahende nta murapere numwe azo yitwe igihangange atazi style zose za hip hop nigishoboka nikibaho rero bamwe kugira ngo bashobe kutubuza ko dushobora kugira ivyo badashoboye nuko bacavuga ati bagira ivyo tutumva mugabona batuka bashavuga ngo twavyumvise ngo yaradututse sa mwavyumvise gute kandi tumvika
Ebona abakunzi ba Azwan TV turabaye kaze bwanda mugenda kuri YouTube mugire subscribe mu manure hepfo mugire share like hama ugire comment yako. Ebona tunahitaji comment zenu mutuambie munaona aje kazi yetu. Ebona alikuwa Fabil Love hapa on microphone. Kuri mikro mwari kumwe na Ox behind the camera mkumwe na Kuja. Ebona checho tukutane kwenye YouTube. Karibu sana tena.